Bonjour, bonsoir, ça va? Murameze neza abakunzi ba Royal TV muko murankurikirana. Jewe ndameze neza cyane. Ijambo ryihumure. Ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikindi kibazo cyose cyo mu buzima. Reka ndakubwira ati wihangane, c'est la vie qui change. Byose birahinduka bigaheza bikamera neza. Uno munsi rero turi kuwa kane, no munsi y'inkuru nyigisho. Mu buhinga bwa kamera tuko turafashwa na Elfage kugira ngo aya image abashikire ameze neza asa neza hama mukomeze munkurikirane kuri no nkuru nyigisho. Ni inkuru ya vrai, ni inkuru yabereye jewe aho navukiye, ni inkuru izwi n'abantu bose ariko wowe ushobora kuba atagoye ari bwagushikire cyangwa se ngo yumve, ariko nashatse ndayigusangize kugira ngo nawe ugire ico uza kuvuga muri commentaire. Iyi nkuru rero yerekeje ku mahitamwo abantu tugira choice. Nukuvuga bavuga ngo ubuzima na mahitamo wewe uba waragize. Urashaka kugira amahitamo mabi mu buzima ubayemwo cyangwa ukagira amahitamo meza. Iyo bishitse ukagira amahitamo mabi ntabwo ari kubera ubura umuntu mubi. Cyangwa iyo ugize amahitamo meza ntabwo ari kubera ubura umuhinga. Ariko kubera turi abantu hari amahitamo tugira ugasanga ayo mahitamo aje atwica, ugasanga ayo mahitamo aje adusubiza hasi. Ariko igikuru nuko umuntu yama ari umuntu agahagarara akabandanya inzira. Rero ndashaka nawe ni waheza kumviriza ino nkuru nyigisho uheze uvuge ico wiyumvira kuri uyu mugabo ngiye gushikiriza kuvyamubayeho ku buzima bwiwe. Rero ni muri province ya Cibitoki muri commune Rugombo. Hari mu gihe candadaye, murazi ko igihe bicandadaye ibintu byo guhunga byarateye akajagari amuteyaje abantu bagahunga kwicwa n'ibintu nk'ivyo. Rero hariho umugabo yarasanzwe afite umwana we w'umukobwa yakunda cyane. Uwo mugabo yarareze uyo mwana ari wenyene, no kuvuga yabuze umugore wiwe umwana akiri muto cyane, yari umwana w'umukobwa. Kandi murabizi yuko akenshi abapapa kuba n'abakobwa barabakunda cyane. Yakuze akunda umwana we ku buryo yumva yuko amwifuriza icitwa iciza cyose cyo kwisi ko cyo mubako. Yumva yuko n'isi yo imugabira akayitwara kuko yabona ko uyo mwana amuravye, uyo mwana yavutse asa na mama we terke. Rero igihe cyose umupapa kuko yarakunda umugore we nubwo yamubuze bari bafitanye umubano mwiza, rero yamubuze akimushaka, yamubuze akimukunda. Urugo rwari rukiryoshe ntabwo rwari bwatituke ngo hasigare hari amajambo atameze neza mu bubakanye, ariko we yarafise urugo rwiza barakundana n'umugore wiwe. Niho rero umugore amaze kwitaba Imana, umugabo acarira umwana we w'umukobwa ari wenyene, agerageza kumuba hafi, agerageza kumuhindero. Akenshi niwe yari umuhanuzi w'umwana wiwe, yabiye ati mwana menya gutandukana urubo n'ivyatsi bavuga gute mu Kirundi kiragoye. Yagerageza kumwigisha ati menya gutandukanya iciza n'ikibi, menya kugira amahitamo yawe mu buzima bwawe. Umwana yakuze avuga ati ntegeza kugira amahitamo meza ku buzima bwanje kugira ngo inze mpigwe, inze ngire n'urugo rwiza, inze ngire ubuzima bwiza. Umupapa agerageza kwigisha umwana ati uririnda ntihagire umusore azokubesha akononera ubuzima, agukura ubukumi bwawe usigara uri kiyingiyingi. Ati reka mwana wanje uragendera ibanga, ubona yuko na mama wawe yakubereye akarorero keza, ubona ko na mama wawe yabaye umukenyezi w'umwizigigwa. Mbega uno musakenyezi w'izigani bangahe? Entre parenthèses sije nashatse kuvuga, ariko inkuru yacu nyigisho irabikora ko navyo nyene. Yama yamwigishije ati mwana wanje uragira ibanga, ni wewe wenyene uri umushefu w'ubuzima bwawe. Yamambye ati mwana wanje abahungu ni babi, ntihagire umunga zo kubesha ngo akwishira ubuzima, ntihagire umunga zo guhendesha ibi na biriya. Ico uzokenera uzombwire nzoba mpari ku bwawe, ico uzobura uzombwire jewe nzogerageza nkore sacrifice, ariko ushobore kubaho ubuzima wifuza kubaho, ushobore kubaho ataco ubuze. Bien sûr uyo mugabo ntabwo yari atunze cyane kuko yari umwigisha, namaze ko agashahara kabigisha n'umushahara novuga ati si munini bya cyane ku buryo umwana icyo ashaka cyose yo kironka, ashatse umuduga yo cyaburonka, ashatse no. Ariko yaragerageza kumwitaho nk'umuvyeyi akamuba hafi. Ubona ko abana babigeme bakunda cyane base babo kuko akenshi babona yuko papa wabo ari we mushefu, babona ko papa wabo ari nk'umwami ku buzima bwabo. Intambara rero atiye kitere bamaze kumugandagura nyakwigendera mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, batangura guhunga.
abantu barahunga bahunga baja muri Kongo rero baca ku Rusizi abantu muva mu Rugombo canke se mu Cibitoki muca muhamenya ku Rusizi iyi ni inkuru yavuye inkuru yabaye rero bariko barahunga murazi ko amasura ariko aravuga umwe wese atabara ubuzima bwiwe umwe wese yiruka ukwiwe abaca hariya na hariya na hariya usanga umwe wese ariko arapambanira no ngo utereye hejuru amagara umwe wese atora yiruka gusama yiwiwe baca barabafata abasoda barabafata hajya nyene ku Rusizi bajabutse nyene baca barabatangira baca barabafata bamubwira umupapa umugabo ati uhitamo ibintu bibiri umwana wawe tumusambanye umufasha amaguru wewe nyene ubona canke tubice mwese wewe n'amahitamo yiwawe swat uyu mwana wawe w'umukobwa turamufata amaguru uramufata amaguru wewe nyene nka se wiwe tumusambanye ubona canke mwese tubatera amasoro mupfe umugabo kubera ubwoba byaramucanze umwana yari kararira umwana yari yaricunze umwana ntiyari bwigire n'umunsi numwe amenya icitwa umugabo umwana ntiyari bwigire n'umunsi numwe amenya icitwa umusore canke ngo ahure n'undi muntu canke se namwe muca muvyumva rero umugabo kubera ubwoba yarimvuye ati ese nkahitamwo yuko batwica nzoba nkijije iki umugabo ahitamo kujya umutima amenyo afata amaguru umwana wiwe baramuvyola abona yaraba ku ruhande kuko vyarase yuko abaraba amaso kandi araba ivyo bakorera umwana wiwe yaramufasha amaguru baramuvyola umwana kubera yarakiri muto umwana yarakiri inkumi kubera gushika intege no kuva amaraso menshi umwana cyahitaba Imana umwana umukobwa barapfuye umugabo baca baramurekura aragenda nk'ikiyingiyingi ahungira muri Kongo atangura ubuzima bubi amera nk'umuntu yasaze amera nk'umuntu mu mutwe bidapanze neza atangura kugwara paralize uruhande rumwe umugabo aragira ubuzima bubi byanyabyo hamwe avuga ati je ndabona yuko ngiye gupfa niho rero intambara imaze guhera barahunguka bagarukino umugabo agarukino mu Burundi abandanya kakazi kiwe ariko akazi nivyakunze kandi kosa kandi bwakora neza igihe cyose yari umuntu aguma ati nkonda mu mutwe urabona yuko afise icenga yama ubona neza yuko udapanze neza mu mutwe umva yarayinze muri make no kuvuga ico kintu cabaye catumye umupapa agira shoke ku mutima yiyumvira umugore wiwe akimvira umwana wiwe icaje kumubabaza cyane nuko umwana wiwe yasaterke na mama wiwe n'umugore wiwe no kuvuga abonye ibyo bako barakora yabonye ishusho y'umugore wiwe akacabona kandi ishusho y'umwana wiwe ababaye kandi akunda yamye yifuza kurinda kuva na kera yamye yifuza kumuba hafi ico kintu kiramubabaza umupapa ahavura cika intege ariko nta kindi kintu yari gukiza muri iyo mwanya yari yakiriye aravuga ati nta kundi ariko kwiyakira byaramunaniye my friend amahitamo yagize yaramugoye nanje ndakwaza uri kurankurikirana mbega amahitamo yawe uno munsi ameze gute mbega uno munsi wahisemwe iki mu buzima bwawe murumva neza yuko nubwo yahisemwo gufata amaguru wa mwana ntiyamukijije nawe ubwiwe ntiyikijije kuko burya urupfu ntabwo ari gupfa bakaguhamba bagafurira urashaka gupfa ugenda urashaka gupfa utambuka urashaka gupfa ubona murumva yuko emotionnellement spirituellement psychologiquement uyo mugabo yaramaze gupfa byaraheze ariko kubera physique we tukibona genda ariko indani muri we yaramaze gupfa mu mutima yarapfuye nashaka ndakubwire ni ese nka wewe ubwawe uri kurankurikirana wumva uyo mugabo vy'ukuri yaragize amahitamwo mabi ese iyo uza kuba ari wewe wari guhitamo iki wari guhitamo nk'uyo mugabo ugafata amaguru cyangwa wari kuvuga ati twice twese dugene na kare isi ihemba zero rero ndashaka ndakubwire nti gukora amahitamo ni ikintu cyo kwitondera cyane attention urashaka gukora amahitamo ayo mahitamo akakwica ubuzima bwawe bwose urashaka gukora amahitamo agatuma igihe cyose uzobaho kwisi uzoba ubayeho wicuza uno munsi hari abantu babayeho ubuzima atari ko nabo bavyifuza ariko akabubaho kubera n'amahitamo yamaze kugira haba bari mu ngo haba bari hirya no hino abari hanze y'igihugu abari hehe abari no kuvuga ubuzima nyene kujya kuntu usanga ari urugamba ruhindagurika ugasanga umuntu yaramaze kugira amahitamo akabona yuko ntaco ari bukize ico kintu rero amahitamo agasigara amumunga agasigara amwica ugasanga umuntu indani mu mutima we yaraboze attention gerageza kumenya amahitamo uri kurakora uno munsi nakare uno munsi
kubu gategura kazoza. Gerageza witwararike umenye amahitamo utegeza kugira ku buzima bwawe kugira ngo utegure ejo heza hiwawe. Nakare Imana nizoraba itanguriro ry'umuntu ariko izoraba iherezo. Rero namwe no munsi ushobora kuba waragize amahitamo mabi, c'est normal, uri umuntu kandi umuntu akora amakosa kandi umuntu birashika akagwa, ariko uguye vyuka ntugume aho wicaye. Utsitaye bandanya urugendo. Nibyo nshaka ndagutegerere uno munsi. Iga kugira amahitamo mu buzima bwawe. Iga guhitamwo neza kuko amahitamo mabi gihe cyose arica. N'Imana mu kurema abantu, mu kurema Adamu yamuhaye amahitamo. Yamuhitishijemo ikibi n'iciza. Nico gituma nuno munsi hariho inzira zibiri, inzira mbi n'inzira nziza. Kandi inzira mbi iravutse, abantu bose bona ariyo bajamo bona menga nibwo buzima. Ariko inzira yo gucamo inzira ijya ifunganye niyo nzira y'ubugingo. Rero byose n'amahitamo y'umuntu. Imana nizo gushaka ikamba cyangwa umuntu agushaka ikamba ngo cahajya ngo kuko ntubaye impene, uri umuntu ufise ubwenge bukora neza mu mutwe. Wowe uzokwishara uvuga ati nkeneye iki mu buzima, nkora iki? Igaro kugira amahitamo ashobora gukiza ubugingo bwawe, ashobora no gukiza umutima wawe, ashobora no gukiza santé mentale yawe, ashobora gukiza santé yo mu bwenge bwawe. Abantu benshi ubona aba jeune fille bariruka cyangwa abasore abona ati kanaka yubatse kanaka yashinze ugwiwe akabona menga yatanze akacija mu bintu atazi ivyari byo akaca vyirukira muko nyene, ariko ntavyo yateguye, ntiyiteguye neza, ntazi neza ivyagiyemo, ahubwo ariko arakurikira abandi, ariko arakurikira objectif z'abandi. Yabonye umuntu yariteguye depuis uno musi arabishitseko urubanza rusa neza biraryoshe, nanje ngo natanzwe. Eske warabiteguye? Eske nawe waragize preparation? Waragize sacrifice kw'icyo kintu? Ese urazi icyo kintu ugiye mu icari cyo? Rero iga kugira amahitamo. S'il te plaît, ntukangwe n'ibihe, ntukangwe n'imyaka, ntukangwe n'ivyo ubonesha amaso. Ibisangana byose si zahabu. Rero nashaka ndakwigisha ikintu cyitwa kugira amahitamo meza. Iga kugira choice, iga kugira choix, iga kugira amahitamo y'ubuzima bwawe. Ndabakunda rero, yari bera shaka kuri micro za Royal TV. Munsi Inkuru Nyigisho, inyigisho nakuzaniye ni iga kugira amahitamo yawe y'ubuzima bwawe azonagukiza. Iyo ni inkuru ya vrai mucibitoki cya Rugombo, abamuzi yo mugabo barabizi yuko vyabaye. Rero naho ubutaha mukomeze mugira aho muba mwubahwe, abafise ibibazo Imana ibiteho kandi muhumure siko bizohora. Ubuzima nuko nyene n'urugendo n'urugamba. Reka ndabifurize kugira aho muba mwubahwe. Bye bye.